Nikiganiro bila show urumva ko twatanguye n'indi mood ni Victoria's team ku ndirimbo yabo nkoresha nico gituma tubakiri hano muri studio za BTV Burundi kamere mu bubafu bwanje ndabwire ngo kaze mu kiganiro bila show yongere yidondore aramutse n'abakunzi. Murakoze cyane nitwa Abeli Victoria's team. Ah bon? Namutse abakunzi. Turaramukije gose amahoro y'Imana. Abare namwe. Yego. Naje nitwa Nzeyimana David Lionel muri Viti tabaramukije nanje cyane. Yego. Ni famille imwe n'ahatabivuze niba arunguye Victoria's team. Ni kazi cyane ku ndirimbo yabo nkoresha kubera iki nkoresha ni yazanye ico cyiyumviro. Indirimbo nkoresha yaje turi mu Rwanda by the way hama twari mu nzimwe turi twese doje gusenga ijya melody cinzamwo nkoresha na bije mu nyuma abandi baca bashirako ibindi indirimbo iruzu. Kubera iki hace hazamo iciyumviro cya Gaby mwari musanzwe mufise uwo mugambi cyangwa n'ibintu nyene vyahuriranye bugaki Gaby numwe twari dufise mu ndoto zacu ko dushobora gukorana. Gaby ni umuririmbyi twakuze dukunda kuva kera mugabo ntitwagiye mu Rwanda dufitanye programme nawe ahubwo twahuriyeyo twumva kunda ibikorwa byacu abo tuvuga tutipokwa tutokorana turahuza umwanya turakora. Ni indirimbo nkoresha indirimbo imeze neza ifite amasanamu meza yoba yakorewe yose mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa harimo amasanamu ya hano wacu. Oya indirimbo audio yakorewe mu Rwanda yakozwe n'aba producer bo mu Rwanda babiri mugabo ama video yakozwe na Landry SB muri Grand Pictures. Ego hano ibubavu bwanje ni mbere ndamwakiriye hano muri bwa BTV Burundi nahora nakira no musore cyangwa n'undi bazaraye ariko no munsi nakiriye umusore n'inkumi je ndamumenya ndamuzi sidezi kafisingabire umva baya gatanda za guca ku ruhande nkoresha ndamubazi y'ingabire wangu wari kuva ryari je nkibona ego yaririmba mugabo sinaye bwavuga ati kinagira muga ati kumba afise ingabire nk'iyi ingabire oyumvise gute ingabire kurapa. Yego. Kurapa nawe arandapa ndibuka ko hari indirimbo ya mbere twagize yitwa David twagutsigamira mushaje. Tugenda tugaruka na Big Zone. Ntahinduka. Ntahinduka. Natanguye kurapa ahandi ndacenda nagira kiya kidri nyene cha R&B kivanze. Ya sino kurapa. Nancisha uti urikora hapa uhagaraye no muri legend. Biga. Uhora wiyumva gute ugati jewe nayigejeje muri studio hari rimwe gusa narinjiye ko ndamaze kubona combien de fois bintisha kandi ugira ubwoba waragira ubwoba hagati n'wa amazi birahera mugabo uva ngaho indirimbo ihetse rero uhora wiyumva gute iyo uri muri studio bwanje ndi umukobwa amajambo ndaza kuyatondeka mpaka he. Bon uko nashaka kubivuga nuko premièrement tuba turi umwe tuba turi famille turi muri studio ntabwo bamba mfise kuko mvuga ati ndi kumwe n'umuryango iki bada bikora ngenda biryoherewe ndabinezerewe dufashanya twese ya ntabwo oya. Ego Victoria's team bamabaza dukwakwanya twizeye neza ko hari umunsi mwe tuzusuka hano tukaja gukora ahandi hantu kugira ngo tubabaze ibibazo tuba twifuza kubabaza vyiyaguye nk'ubu dusimnota itarenga iminota 10 gusa reka tugende ku ndirimbo nkoresha uri kuririmba nkoresha wiyumva gute amajambo yatondeka gute wiyumva uri mu kibanza cya gute batubwiye ko mwari muhejeje gusenga. Ya twari duhejeje gusenga twari muri studio ndibuka ko twari complete no muri studio yatuje muko nyene ndibuka ko mego David yatanze iciyumviro cyuko turagira akadeba k'Imana yadukuye turavuga omega en fait ni ibintu Imana yadukoreye kandi no biracarikira dukore donc c'est twari dufise twavuga ati Imana nitwibwira ko tumaze kugifata ariko twibagira ibiri inyuma tugahanga amaso ibiri imbere donc niryo sengesho twari duse muri twebwe ryo kugira Imana tuti dukoreshe ibirengeye ibyo twabonye by'amaso atigeze kubona amatwi atigeze kumva. Ya mu ndirimbo nkoresha mwavuze mwari muvuye gusenga kandi mwari mu gihugu cy'u Rwanda kuri wewe niki kintu gishobora kuba cyako ni kintu umva ni ibintu byaje uko nyine mwari muhejeje gusenga muciye muja muri mode yo kwandika gusohora kandi mutegerezwa kuvayo muri koze audio ikintu gishobora kuba cyarakugoye muri ico gihe haba mu kwandika. Mu kwandika yari TikTok ndavyibuka kumengo hariho connection ngira wifi
Ivuye hariya imanuka. Nukuri ntitwovuga ngo byaratugoye mu gukompoza iki. Twari muri mood nyene tutina twoshobora kubisigura. Amakomposition yaraza umwe wese yarandika tukumva ko tuko turiyumvanamo tuko tukora ikintu kiryoshe cyane. Umwe wese yashoboye kuzana iciyumviro ciwe murabiteranya biga byagenze gute niko murandika mwese mugatijebuke umwaka bugatoya iryo jambo rikuremo ibindi bisubizeyo uwo mwanya donc situation yari aho hantu muri uwo mwanya byagenze gute aho iyi ndirimbo naziko iri mu ndirimbo zacu zakozwe akanya gato kandi zikogwa mengo nyene zari zarateguwe quelque part mugabo ari nshasha natwe kuri twebwe indirimbo yaje mu buryo butunguranye mu buryo budasiguritse rero nta bintu by'amakorekisiyo byinshi byahabaye ahubwo gusa agakorekisiyo kahabaye nuko Abeli yaratangura igitero yaratangura mu ndirimbo kuri ntuzi Cece nawe akaza muri kiye kibanza cya Abeli haya muri couple ya kabiri twumvirije indirimbo twumva ntibisona Cece agiye inyuma ya Abeli akaza imbere ya Cece kari ukuntu Abeli aza muri vibe nyene yo hejuru Cece nawe aba ariko nyene arasenga kwaje nyene atekanye rero nico cyonyene sino ibindi byose byari TikTok kabisa ariko mararondira Gaby tumuzi nk'umuririmbyikazi amaze igihe mu mudiho wa gospel ntibyabagoye kumushikira cyangwa kugira ngo avyemere na Nyarijya ari ibintu byari byihuse cyane oya ntibyatugoye ahubwo tumushimire Gaby KAMANZI warakoze cyane gukorana natwe rero novuga ko byabaye ibintu byoroshye vraiment twafuye guhuza kandi twahuje n'ababikunda abishaka bishashaye dushimire kandi na DJ Spin niwe yashoboye kuduhuza nawe DJ Spin yatubonye mu Rwanda aravuga ati ntimushobora kuva hamwe mudakoze na Gaby acaramurondera niwe bavuganye twumva nawe arabikunze igikorwa kirasohotse igikorwa kirasohotse indirimbo ibana twebwe tubona utuvideo dusohoka indirimbo dusohoka kwa kangahe gute none byari nakabona yasohosoya ni gatoya rero mwagumye muduwe kandi nibyo byiza je ndashaka kubabaza ukuntu mwebwe no bitagute kwidandaza canke gushiturira abantu kubakurikirana mubigenza gute ishwe cyo cyimviro nde kuko hari imigwi tuzi bitandukanye ibintu byo kwidandaza cyangwa kuhitaho ama réseaux sociaux cyangwa kwitaho ibimenyesha makuru atari byo ikivanga mwebwe muri kura iyo umaze kumenya igikoresho Imana yaguhaye uramenya gikoresha rero twe nta yindi nzira dufise dukoresha atari kuririmba atari ku ma platform yacu réseaux sociaux ama media urumva niho dukorera novuga ko niyo nzira dushoboye zanyene gucamo kugira ngo dushobore gutransmettre message Imana yaduhaye rero nta bintu tugira abandi batagira ariko mugabe byo tugira basha indirimbo yasohotse je saa 10:16 sivyo nukuri kwibara naboya abantu bose kuba stati amarticle iki none ni gender ipostinze 17h abantu ko ipostinga ahandi hano hose wagenda urabona Victoria's team atukari akantu dape novuga ko je sinovuga ngo hari akantu kari special abandi batagira amarink bari kararungika bari menshi mugabo c'est juste que kwa amavuta no bon c'est ko twovyita ariko c'est la grâce de Dieu no bono bw'Imana kubera yuko hari abantu basohora reka hari abantu basohora gati Imana izobikora Imana yishura mwitiro nasi ko ibintu bivuga nzabibahera mwitiro sivyo ariko abanyu bafise akantu kabo igikorwa gisohotse kirasohotse mbega kubera iki mwahisemo isaha 10:16 kubera nyine ari sezo seze wari umunota mwo gucega oya gucega ivyo birimo twe turi ku mwanya ndababaza murafise management yanyu cankwe ni kwa kuntu eglise zacu usanga zidushigikira no turafise team coordination team yacu yama ikorana natwe ku munsi ariko kandi turi mu rusengero mugabo turafise team coordination team ya VT donc personnel ego ndakubaze ko kuvejo zijya saha mwasora ijya ndirimbo gushika no munsi uko indirimbo yakiriwe wewe kubwawe ubona yakiriwe gute ko twogerageza kubivuga nkuko David yavuze ni kuri naco duse twokwirata atari umuntu bw'Imana turashimaho indirimbo ikirashika
byaraturyoheye kuba message y'irashika ahantu kure ariko kandi twiteze ko izoshika arengera hatsi ko turabona uno munsi nico gituma tubandanya duhimiriza abantu kubandanya bayumviriza harimo message ikomeye ya umve yuko aho umaze gushika ni heza cyane kandi Imana yagushikanye mugabo umve yuko hari undi mutima wo kumva yuko Imana aho washikanye ni heza ariko ndashaka kandi nkoreshe kandi ko ntigeze kukubona umve yuko ntiduhagijwe n'ibyo Imana imaze kudukorera ariko kandi turakeneye kubibona kandi bicuke David guhereje utanze amalinki ukabona ukuntu abantu bari kwandika amarticle n'ubu baracyariko barandika namye mbona abamenyesha makuru bagenzi banje bari kubarandika uyumva gute wabitahuye gute cyangwa uri kubibona gute icyo navuga nuko twama tubona nubwo Imana ku ndirimbo rero ku bwanje mbona indirimbo yose izayifise grâce yayo izifise abantu kanaka itombereye izifise umuryango mushasha igomba kugurura rero novuga ko kuri nkoresha kuva ejo gushika ubu tumaze kubona ko biriko biragenda neza ama feedback ni positive hose urabona ko ibintu biriko biragenda neza kandi izoshobora gushika kure gusumba yayibanjirije nirihe banga mukoresha ku buryo indirimbo mushobora guhurira muri arena cyangwa mugahurira ku isi duhurirayo abagiyeyo basi apana twebwe abagiye ukayumva kandi rero ganda gutestora ayo murashaka kwitaba atazi ko ari gospel umva akagenda muri iyo mood ekisa vraiment hose yumva ekisa ahantu hose ariko ko example vraiment rero nirihe banga umva irimwo amajambo meza irimo amajambo yubaka umutima irimo amajambo yo gukizwa ariko kandi irimo nakadiho vraiment kakandi vibe bugatera ntace kandi ayitambe ntace mugabo ugasanga abantu bariko bayitamba mu bundi buryo Daniel Mahon twarose feedback y'abamizima bakunda omega byatari bayizido A Z mugani sawa nadukunda rero n'ubundi mu mizima yakunze nkoresha aca agira ikibazo kuri ka kahofe aba nkoresha mwami Yesu ngore aca gasimba aka mwami Yesu ngo niko kayo karangora uzi kandi hose ariko ni intambwe kamwe kuko urabona ko nimba ashobora gufata ibindi byose nako kamwe kazoza kuko ico nkundira mpereye ku kibazo wari uvuze umuntu ashobora gutamba atazi ibyo karatamba muga kaguma ryohewe akumva ko umuziki wamuryoheye ce qui est bien muri zino ndirimbo nuko c'est pas indirimbo gusa c'est pas gutamba gusa c'est pas vibe gusa ariko ni mwe mugera bari nyuma y'ayo majambo hariho the spirit behind iyo ndirimbo bari karatamba niyo igenda igakora ku mutima wiwe kuko rino jambo tuvuga ni imbuto rero imbuto yibivye ahantu urashobora kubutabona ivyamwe no munsi mugabo ejo canke hirya yejo bizokuba biriko biramba ivyamwe ahantu hose rero abaritamba batabizi tubabwira ati bareke babandanye bareke bakomeze bayivuze ahantu hose hashoboka kuko ni imbuto bariko barabiba mu bantu bariko baravyumva murakoze cyane ni nkoresha ariko bashobora kubwira abakunzi bacu kugira ngo tunyarutse n'umwanya aho bashobora kuyisanga kano kanya ama platform uko murakoresha kugira ngo babashe kugira bya bindi byose partage like subscribe kugira ngo tugume duteza imbere muziki ndundi muziki wa gospel muziki profane cyane bana bano ndimbo zisi merci beaucoup kuva ubu murashobora kwisanga kuri YouTube yacu ni Victoria's Team hama ku ma platform yose ama streaming platform muzoyisanga ku munsi w'ejo ariko kuva ubu mwe murayisanga kuri YouTube n'amasanamu yayo batwama tubonana turiko turivutaniza ko tuzondira umwanya ukwiye twenge tuje muri vibe z'indirimbo zabo gusa ataziducangira kugira ngo tugume duteza imbere umuziki ndundi ndabashimiye cyane ndagushimiye amen merci beaucoup reka rero ndabashimire mwese mwako muradukurikirana shimira badufashije mu buhinga bw'ivyuma shimira na Sherise yari impande yanje mu kanya ndabashimire rero mubandanye mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi kandi mugiraho muba mwubahwe naho mutaha merci